ndababwira nitwa Murego Kasiride nkaba ndongoye iyi koperative turashoboye yo ku mutumba w'Uruhehe komine Bugabira ikaba igizwe n'abapfasoni benshi abagabo bashika 7 mu bapfasoni 43. Iyi koperative mu busanzwe ko mwumvise ko abakenyezi ari benshi twatanguye nka nawe nuze kuziganya no kuguranana, hanyuma tumaze kuziganya no kuguranana urabona ko kuziganya no kuguranana bagabura buri mwaka mukagabura mugaheza mugakuramwe mukagenda, bamwe bakagenda abandi bakinjira. Hanyuma harageze igihe turaronka icyiyumviro cy'umupfasoni wo muri Afrabu yari yatanze ikiganiro. Afrabu mu busanzwe ni Association de Femmes Rapatriées du Burundi. Rapatriées du Burundi. Tumaze kumva icyo kiganiro cy'uwo mupfasoni mu budasa bwacu natwe turavuga ati twoja hamwe twogira ikintu kiramba tukareka kuza turagira ishyirahamwe tugabura buri mwaka, no kuvuga tugira ishyirahamwe dushiramo imitahe hanyuma muri kazoza rikazotera imbere. Ibyo twamaze kubyiyumviraho amakoperative aziye cyo turaja hamwe rero bumwe bya nawe nuze tuca turabikora mugabo tubikora kugira ngo turabonana, ariko intumbero ari yo kugira ngo tugire koperative itazogabura ku mwaka. Hanyuma icyo cyumvira tumaze kukigira n'Imana kiradukoreramwo, wa muntu wo muri Afrabu acaratugendera rero turamubwira ibyo dukora, acashima ibikorwa byacu, acaragenda kudutodorera muri pinide baratwubakira aya mazu mubona. Batwubakiye baraduhaye n'imashini imwe mugo natwe cyo turavuga tuti ntabwo twokoresha iyi mashini imwe kuko muri ntumbero yacu kwari kwegeranya ibyo makoperative tukabihingura. Hano mu makoperative bari mu bigori, bari mu biharage. Muri icyo gihe badafise ihinguriro baca babishora gusa canke bakabiteka. Turavuga ati rero ko hakenye imashini ikobora kugira tugire ubugari bwiza, reka natwe twigurira imashini ikobora tuzaye turakobora bya bindi bivuye mu makoperative yo kuri uyu mutumba. Ca turasaba ideni muri microfinance ca tugura iriya mashini ikobora. Mu mitahe yacu turagura ikonteri y'amatara. Ca turavuga tuti mugabo gusa ntituratangura gukoresha iyo konteri, turacarindiriye kuronka amahera tugure dinamo. Mu ntumbero rero yari yo kugira zo turegeranya bijya byo mu makoperative ibigori bivuye mu makoperative tubihingure gutya abanyabugabira bashore kuronka ubugari bwiza butarimo amasuna. Iyi ni ntumbero dufise nuko nitwamara gutera imbere tuzoca duhingura n'amafu y'ubuyi. Nyine muri komine ya Bugabira nta hantu na hamwe hari hahingurwa amafu y'ubuyi, kandi suko ibikoresho bidahari byankenerwa, amasoya suka tohaba, amasaka suka tahaba turayarima ku bwinshi, bijya byose bivamo amafu y'ubuyi turabirima. Mugabo gusa nitwari bwaronka aho dushobora kubihingurira. Muri programme rero y'iyi koperative yacu niho igitangura tumaze tugira dukwiza umwaka tuzoca duhingura n'ifu y'ubuyi, kuko muri iyi ntara aho bahingura ifu y'ubuyi muri Vumbi gusa, komine Vumbi. Natwe rero twashatse tuvyikorera iwacu kuko n'ibintu dushobora. Gusa nitwagirirwa amahirwe turashaka kuronka abantu batwigisha bakaturonsa nk'udukoresho tuyadufunikamwo, nayo ibikoresho byo bimwe murabona turabifise. Hanyuma yindi gahunda dufise mu yindi programme dufise nitwaguma dukora, gusa twanacerewe n'ibyo byo kurondera dinamo. Dufise intumbero yo kurondera yo kugura ingurube tukaza turazigaburira bijya bisondo mayisi biva ku bigori. Hanyuma izo ngurube gushikaho umunywanyi wese azovuga ati ni muri koperative y'iwacu ku munsi ndabona ko ashobora gukuramwo irasiyo, ndashobora kubona ko ashobora gukuramwo igitunga abana. Mu nyuma tuzoshika no kunka, kuko koperative z'ikintu caduheze uyu mwaka cyangwa mu myaka 2, no kuvuga nabuzukuruza bacu nitwabikora neza bazoguma bamura ku vyamwa twagize gute twatanguje. Intumbero rero niyo turi koperative y'abantu 50, no kuvuga n'amashirahamwe 2.
ayandi mashyirahamwe natanguje mu yindi mitumba ntabwo turayinjizamwo neza mugabo gusa nitwamara gutera imbere nabo tuzobasagurira ku mitumba iwabo nabo nyene bashike ku byo tumaze gushikako. Je nitwa Izera Celestine, hanyuma turi abakenyezi bo mu Bugabira, turanezerewe kuba mutuyagishije twebwe aya mashirahamwe yo kuzigana no kuguranana nawe nuzitarabaho. Abakenyezi nta jambo twari dufise, umwanya wari we wose twarikengera kuko basanga nyimba ari ikintu ukeneye wenda guhiga umugabo wawe iyo yagiye, nyamba yagiye adasize irasiyo mwirirwa mutariye. Mugabo uyu munsi twese turi hano turashima, turafise ahantu tumaze kugera. Nyamba abafasha bacu batari mu rugo, nta mukenyezi ashobora kwiza abana ubusa. Haba umunsi wo kuziganya, nyimba uvuga ati ndakeneye mungurane 10,000 ngende kurangura itomati mu isoko canke imboga, urayatora ukwezi guheze ukayagarukana, tukagenda twiteza imbere. Ubonye wishije 10,000 byabo ukavuga ati kumbura wonye 50,000 norangura n'ibindi bintu bitubutse, ucuvyumvira uko nyene bakaguha amafaranga ukagenda ukadandaza. Kumbura nyimba wungutse amafaranga menshi ukagura n'igitungu ukagishira mu rugo, umugabo akavuga ati abakenyezi mwari mwaraniganwa ijambo, uyu munsi murafite ijambo, ndabona watunze inkoko, waraguze ingurube, umerewe neza, hakenewe ko ushobora kugura icyayi umwe kuko bamwe ntibanywa inzoga, nagurinda kundondera ungora. Twebwe turi abakenyezi hano mu Ruhehe, nibaza ko atabantu basigaye kuba bagenda gutega amaboko abagabo babo. Uwo ari we wese arishikira, tukigishwa kwinjira muri nawe nuze muri koperative kugira ngo turonke izo ngurane. Murakoze. Ukuntu bigenda nuko kuziganya no kuguranana, turafise amafaranga duca dutanga, tuyita ko ari intega bizoza, turayatanga tubonye umuntu amerewe nabi niyo duca tumuha akamufasha, ntabwo yo tuyagabura cyangwa tuyakoresha ibindi, nayo gufasha no gufashanya. Akamaro bifise nuko muri icyo gihe abantu ntabwo bangana. Hariho umuntu nk'ubu dushobora kugwaza umuntu cyangwa ugasanga umwe harimo umukene nyene nubwo aziganije atuguranye kwanza bimugora nko kwishura kubera bwa bukene kuko abantu batangana, tuca tumufasha muri ayo twatanze mu ntega bizoza. Hano iwacu mu Bugabira ku by'ukuri y'akavura kaguye ijoro ryagenze neza, turarima tukimbura, ariko si rwose. Twebwe birashika ugasanga uruzuba rwatse, ugasanga umwimbu ntiwagenze neza. Mugabo iyo imvura yaguye bikagenda neza, turimbura tukaronka ibyo tugaburira imiryango yacu n'ibyo dusagurira isoko. Ariko iyo turiko turaraba ayo masoko nayo nyene turabona ko ayo masoko kenshi usanga atakirimwo, na cyane cyane nk'uko twebwe twahurikiye muri aya mashyirahamwe, twebwe twaragerageje ukuntu twiyungunganije turonka iyi koperative. Ubu usi rwose nk'uko twebwe twamaze kumenya ishyirahamwe ko dushora ivyimburwa vyacu, turabizana tukabibika ngaha mu ihangare y'iwacu mu koperative, vyamara kuduga cyangwa hageze yuko tubona ko ari mu gihe cy'inzara. Muri iyi minsi tumaze iminsi dufise iyi nzu mubona ngaho inyubakwa, bakaduhingurira agafu, ushatse gusuma neza agasumira ngaha. Rero turashima n'abantu batwigishije umugambi wa nawe nuze, kuko na cyane cyane tugeze ngaha kubera wo nawe nuze aradufashije cyane, ku buryo n'umukenyezi yahora yikengera asigaye yegera abandi bakagirana ibiganiro. Umukenyezi ari ngaho muri ayo mashyirahamwe mubona turi muri iyi koperative, ubu harageze ahantu atagisaba umunyu umugabo. Ingorane duhura nazo nyene muri twebwe, hariho intambamyi nyinshi tuguma duhura, na cyane cyane z'uruzuba. Iyo haje uruzuba bamwe barabura uburyo bwo kugira ngo baziganye, bikanka. Ariko
kuko bamaze kumenya ishyirahamwe barasaba akagurane bakakaronka neza kandi hageze kwishura bakishura n'uwo byagoye baraheza bakamugwaza kuko turafise ikintu cyitwa kugwazanya ikintu cyitwa intega bizoza dushobora gufashisha n'uwamerewe nabi nukuri jewe byinshi novuga ngaha mbere ku bintu bijyanye n'uyu mugambi w'aba bakenyezi twebwe nyene ujya mukenyezi akitwegeranya ubwa mbere twarabikengera ariko ubu turamaze gutera intambwe abakenyezi benshi ubu ama microfinance barafise amakonti ku makopeke barafise amakonti muri hariya muri poste hariyo konti z'abakenyezi zimwe abandi hariho konti muri microfinance muryango ubu rero iki turagishima kuko benshi ubu baramaze gutera intambwe baramaze kumenya mugabe ikibazo dufise ni icy'uruzuba ni icy'inzara no kubura ifumbire ku bijyanye n'uburimyi aho hantu nyine turahagwaye cyane ku kintu kijyanye n'uburimyi turabura ifumbire cyane ijya fumbire y'ikizungu n'umwavu w'ikirundi ku bantu batararonka igitungwa muri twebwe turaheza tukawubura rero ibyo ndabona yuko ariyo ntambamye na cyane dufise hamwe twaronka abantu badusahiriza bakadushyigikira bakaturonsa umwavu nuko tubyifuza turabakenyezi birimizi yego harimo n'abafonksiyoneri mugabo na cyane nibo banatwegeranya ariko nabicyo kibazo baragifise rero tuguma tubona yuko tworonka umuntu adufata mu mugongo kabisa akadusahiriza ku byo dufise nukuri ntacyo wopfa yego murakoze ubusanzwe twari dusanganywe kopeke nayo burya kenshi ntiyakira bene gihugu kuko kugira ingurane umwene gihugu ibanza kumutuma umwishingira nicyo gituma kenshi rero usanga ngaha nkaho wajije ati ni bane bamaze gutora ingurane atawe woronka mugabo rero muri iyi minsi twararonse microfinance hawuga microfinance umuryango yaruguruye ngaha nababwiye yuko twasabye n'ideni muri koperative niho twasabye ideni ku rwego rwa koperative twebwe biratworohera kuko turi hamwe kandi dushaka kuronka icyo turiha mugana abanyene bene gihugu baracuguruza ntibarashobora gusaba kwinjiramo neza ngo basabe ingurane kuko bakiri bashasha babwira yuko baguha ingurane itarenze amezi 6 kugira ushobore kurihara amezi 6 si coroshe baca bagendamo gake kandi na microfinance kugira guha ideni nuko ibibona amahera ufise mumaze kuziganyamwo ikaraba inyene ziratora ugenda kudandaza wongera ugaruka nitsa kugwango nuko ufise mu konte gutyo gusa nukuvuga rero hejuru y'ukuguruza bakagira amakonte barakeneye no kugira hirya no hino icyo baronka kugira bashobore kuziganya na ya microfinance ibaha ideni iyo batabahaye ideni no ku izina ry'umuntu baca babasaba yuko koperative ibishingira urumva ko na koperative idashaka kwishingira abanywanyi bose aho baha ubucererwa mu gihe yarafise umugambi turacyakeneye rero ako kantu ko gusahiriza umwene gihugu kugira ngo cyajana no muri ya microfinance hanyuma nayo igira ikimuronsa kubera ibona yuko afise icyo afise n'umuntu agwarega kubera niyo banyiguha niyo microfinance iguha kubera ibona ufise icyo ufise ibona ko ushoboye kubona ko ushoboye nayo ibibwirwa na kwa kuntu ugenda ugaruka rero nibyo barazuguruje ku bwinshi kubera nyene bumvise ati ijya microfinance izoha ideni abene gihugu mu gihe kopeki itahora yiba muga ntibarashikamwo neza kandi no kwiga ntibariga neza ibyo gusaba ideni mu banki kurisaba no kurisubiza ni ukuvuga turacakeneye inyigisho bene gihugu baracakeneye inyigisho zo kumenya inyana gute basaba ideni gute barisubiza urumva duhana ibi by'iwacu gusa mugo ntibarinjira neza na neza muri microfinance murakoze yakazina kanye twanayishimana amena ikintu dukunda kurema mu Bugabira ni ibigori n'ibiharage nibyo amasaka n'amasaka mugo ikintu muri koperative
dukunda kurema twitayeho ni ibigori n'ibiharage kandi dukoresha umwavu tugatera ku murongo. Twagiye muri sangwe duhuriye hamwe n'ishirahamwe kubera ubwenge burahugwa tukarima neza, hanyuma tushaka gutera ibigori tugaca amabango tugafata umwavu w'ikirundi n'uw'ikizungu tugashiramo tukaza tuhateramo mu gisoro duteramo ibigori bibiri cyangwa bitatu, kubera hamaze bibiri bitatu kimwe ari kirandura kugira ngo bimere neza. Muga turacanye amango nk'ubu bitandukanye tukabagara tukaronka umwimbu ukwiye. Yego ubu kubera ino bijyane n'inzara nk'ubu ku rutasi turaronka ibigori kapura kagenze neza, nk'ubu ku mpeshyi ntitwabirose neza kubera ku mpeshyi ntakunda ku ibigori neza. Ibigori tubironse nk'ubu turafise amahangari turashira mu ihangari, hageze ko tugira tugasikesha ubugari, ibindi tugaha nyene ugashora ukaronka agakayi ku ishuri. Twarabayeho mu myaka myinshi y'izuba hamwe nyene n'abantu ikomini bayihunga, murabizi bagiye baragenda mu cankuzo na muyinga. Mugabo Imana yarageze igihira twibuka imvura iragwa. Mugabo naho yaguye nuno munsi haracyariho igikomere cy'iryo zuba ryadusigiye, ntitwimbura neza. Nk'ubu izuba ryahereye mu kwezi kwa gatatu, izuba rirakanyene rirandura, twamaze guteragira, twari twamaze gutera. Ubu rero ibyo tubona tuzotinda tugasarura nta mwimbo mwiza tuzoronka kubera iryo zuba ryavyakiye byamaze kumera. Ubu rero ni ukuvuga ubu nta mwimbo tubona mwiza kubera no ku mpesha atabigori tubona, nta bigori tukironka ku mpesha. Nicyo gituma tubona yuko ata mwimbo tuzoronka n'uw'ibigori. Ubu ibyo tubona birimwo birimbuka, turabona ibitoke ababifise vyinshi, turabona bizotinda birimwo birama kubera iyi mvura yacigwa hanyuma yo mu kwezi guheze. None ubu urabona n'ubundi turabona ko umenga igomba icike, turabona ko igomba icike hakiri kare. Ibigori bimwe bizorumba, ibitoke turabona ari byo bizomererwa neza, nibyo turiko turabona ubu. N'ibitoke ubu vyaratewe n'ingwara, hariho ingwara yabiteye, tukabona igitoke cyamye gikaca gihira hejuru. Ntuzi ko tuzotinda turonka umuti nawo wo kuvura ibitoke n'imyumbati nuko. Ubu rero twarose ibiti badukuriye mu izo ntara, baratuzanira ibiti by'imyumbati turatera, mugana bo vyatanguye gufatwa, vyatanguye kugwara. Twashaka ahubwo tutera kamo abantu batugarukira ko bazane nk'umuti twopompa ivyo biterwa vyacu, tukaraba ko byomererwa neza, bakatwigisha no kurima neza no kurima kijambere. Mu kibano nyene ukumva bimeze, urimye amatungo baba bayafise, hariho ababijejwe rero bakononeye, uragenda ukabitura ababijejwe, atanduruzi habaye atagwanko, hanyuma bakabatunganiriza. Umushinga ntaye wanje yarashigikiye ndamubwira ati burya rero hararishira hamwe kandi byo babyiza turigiyemwo, ndabimusigurira ukuntu bimeze, arabyumva nyene nawe arantera intege zo kurijamwo, ndaza ndifatanya hamwe n'abandi shira hamwe turarikomeza ugeza n'uyu musi turacari kumwe. Niko bimeze. Je nitwa Kamanzi Medine. Ubisanzwe inco twotera kama ko bintu bijanye n'ingurane, nka twebwe turi abantu bato kweri no migambi y'ingurane ni mikeya gose. Hari n'uwaje nyene umuntu kwisabira n'ingurane nka twebwe tukenye dukesha gataye gakeya, ariko nk'ubu tuburimwo turi babiri mu rugo ntibatwemerera. Nyambara umugabo n'umugore nawe bisaba ko baho umuntu undi nawe ntibamuhe. Umva nyene twege nyene umwe arashobora kuba afise agataha undi natagataha afise yibaranga atacakora. Rero ico notera kama murakwiye kudufasha nyene mukagwiza imigambi yo kuguranana nka twebwe turi batoya kugira turabe ko twotera imbere. Ico nashaka kubabwira nico murakoze. Akamo twotera abo hejuru barongoye ibijyanye n'uburimyi n'ubworozi, kuko twebwe abakenyezi Birimizi biratugora kugira turonka akavu. Twagomba dusabe ko bo turonsa ibitungwa bidusahiriza ku mwavu. Ikindi nacyo twosaba kigira kabiri, n'uyu mwavu w'ikizungu twebwe urashikino ariko ntushikira bose, kuko uburyo bw'abantu ntibungana.
bagerageza batugabaniriza ibiciro kuko iyo turiko turagura umufuko w'umwavu ku biro 50 tukawugura ibihumbi 25. Umuntu muto biramugora kugira uronke. Ikintu twagira dutera akamo nico, ariko badusahirize ku kintu kijyanye n'umwavu, turabe uko tworonka agatungwa natwe tukisununura. Nimba ari inkoko, nimba ari agakaba babona ko boturonsa, nimba ari agahene ariko tukabone. Nukuri biratugora kugira turonke umwavu. Akandi kamo nagira ntere nakibijyanye n'igiterwa cy'umwumbati. Umwumbati twebwe abanyabugabira twahora dutunzwe n'umwumbati. Imyumbati yaratewe n'indwara, murabe ukuntu boturonsa ibiti birinda indwara. Ivyo nivyo twagira tubatere akamo. Murakoze. Nashaka gushikiriza nuko cyane mu bintu turima bavuze ibiharage, ibigori, ariko na cyane ibigori by'iki gihe turabirima mugabo hari ibintu by'ibigwara nimbari bikoko nimba sinzi ukuntu bavyita, umuntu akari mu murima wose muguka azosanga ivyo bikoko biri uwo murima bikawumara, ugasanga atakintu na kimwe wimbuye kandi wararimye byinshi ukabura n'ikintu, ukabura umuti wo bipompesha. Sinzi n'abo bantu bajejwe ibintu byo kurima ko bozo turosa nk'ivyo nk'uwo muti tukaza turapompa ivyo bigori, kuko akarorero hari mu mwaka uheze nararimye ibigori by'ukuri ku meshi y'umwaka uheze ndabona ko ari ibigori mugabo neza ivyo bintu birabitera nta n'umwimbu ngira w'ibiro na 5 naronse bivanye n'ivyo bikoko ntazi ubwoko bwabyo, gasanga byariye amababi yose byayamaze umuntu akacabura umwimbu. Ico nico nashaka gushikiriza nanje. Mu byo twosaba aba bantu bo hejuru ko bofasha bene gihugu kubagwiriza ibikorwa bizana rezagere, ibikorwa bizana umwimbu vuba. Ni ukuvuga nk'uko twifuje guhingura ubwo buyi, ni ukuri babona nk'ahantu hari koperative ntiyirinde kubaho mengijejwe kurima ibigori n'ibiharage, mengijejwe kwakira iby'abandi, ariko n'utwo tuntu dushobora kwinjiza kandi dufasha bene gihugu benshi, tukaba mu mwitwarariko wa leta. Nk'ibi bintu urabona henshi barazi gukora amasabune, ikaba mu mwitwarariko wa leta, kuko dukoze ayo masabune amakoperative kanaka agakora amasabune, wa mwene gihugu wo muri iyo komine aroroherwa no kuja kurangura. Namwe bahora batanga itike baja kurangura Ingozi, niho abakigiye baca barangurira aho nyene, babandi bazikora bakaronka karusho na babandi barangura bakaronka karusho. Nitwagirirwa amahirwe tukaronka uko kuntu ko guhingura iyo fu y'ubuyi, bamwe baraja kuyirangura ivumbi, mahera barakoresha mu kuja kurangura aca afasha wa mwene gihugu ari ngaho. Ni ukuvuga rero abantu bagiriwe amahirwe bakaja hamwe bigakunda, leta yoraba ingene ibafata mu mugongo bagaca kenge, cyane tukaronka inyigisho zitwugurura, kuko twebwe ubwacu impumyi n'impumuri yindi, kuko je nitwabona imbere yabo atabintu binini ndabarushije, nanje nace nzobashika nako tuzoguma tubona hanyene imbere yacu. Rero bakaduhugura bakaduha ubwenge, kuko burarahugwa tuzoshobore gutera intambwe dushike kure ko twagiriwe aya mahirwe, tukaronka ingene tuja hamwe bigakunda tukaja hamwe. Murakoze. Twacerewe ariko muganibaza aho twashitse hose, ivyo byose twashitse mu bihe byiza, twamaze gutahura kuri bimwe. Twebwe ino ngaha muri komine Bugabira kuri umutumba wacu wo mu Ruhehe, abapfasoni mu minsi barabantu, abakenyezi barabantu bameze nk'abakumiriwe, ariko gushika muri iki gihe n'abantu bamaze guca ubwenge, na cane mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana. Ariko ico twosaba kukijanye n'aya maradiyo hoho, nukuri turashingira intahe yuko twenga hano uvuga kumenga turi mu Rwanda. Ngaha mu Ruhehe suva ko twovuga yuko dakeneye kuvyumviriza, turabikeneye muga ntiyafata kuko no mu minsi hataraza mbere n'iyi minara ya limiteri, mu minsi ho twebwe ntitwashobora kumva n'amakuru mbere, kuko nk'umunara wo mu Kirundo hari mutumba wagize ikibazo, komine Bugabira aca yibera mu Rwanda. N'ubu mwanya dore nk'akaroro nk'ahantu bita Kiyonza canke Ikigina, mu kanya wisangira hibereyemwo ziya za MTN gusa, ugasanga ntihafata. Ujanye nk'iyi ntuzenya rero nishobora no gufata,
ntorondera umuntu ari hariya ikigina ngo umuntu ushobora kumutora kuri reo urumva aho turasaba yuko mwodufashana cyane cyane kugwiza kugira iyo koranabuhanga natwe bidushikeko kugira zo turumva amakuru akwiye je naratembereye ahantu muyinga hari amaradiyo navuga nti mbega amaradiyo arabaho mu Burundi umva twerere twumviriza iradiyo y'igihugu cyacu gusa nta yindi na yene nakubwiye ko ahantu bita ikigina muri Nyakarama ahantu bita Cinuma mu Rugasa ahantu kuruzi hajya ntibashobora no kuyumviriza umva Yesu ubunebwe bwo kutabirondera kuvyumviriza twashaka yuko mwodufasha mukatugira imwe kugira tugira iki izo koranabuhanga na twebwe zidushikeko hanyuma nico natera kamo murakoze nitwa mukashiranga waneza twebwe turabashimiye ko bamwaje tuyage ariko icyo twosaba iyo stage ikaza mugakorana hamwe n'abo babijeje bakaza bakaduha amahiganwa tugahiganwa n'abandi aho twebwe abakenyezi murazi yuko ari twe twahora dukumiriwe mukaduha amahiganwa tugahiganwa n'abandi nubwo twabanyuma ariko tukabona yuko natwe twateye imbere nk'abakenyezi twebwe abanyabugabira abakenyezi turi muri iyi koperative yo ngaha muri komine Bugabira mu Ruhehe turumva ku matwi search for common ground irimo irakorera mu gihugu ariko twebwe nk'abanyabugabira tuyumva ku matwi twagomba tubasabe yuko natwe twoshika mu mahiganwa ya ndumudeje natwe tugatera intambwe nk'abandi bakenyezi kuko natwe turabarundikazi turiko tuvyumva ku matwi tukavyumva nk'inkuru ariko uyu munsi ko tugize Imana Tuyage ikaba yatugendeye turabatumye mudushikire ahantu abandi bakenyezi bashika tugere mu mahiganwa nk'abandi bakenyezi b'abarundikazi natwe muri ayo mahiganwa tubemwo mu bitigiri by'abandi turabe ko twoba abambere cyane twe twifuza kuba abambere reka dubanze dushimire Imana yo mu ijuru yatwiyumviriyeko kuko nibaza batabitangaza twakoze kugira tugera aha tugeze reka dushimire Imana kandi muri uko kuduhezagira yatugiriye n'ubigume duhezagira yatuzaniye abashitsi atarabagarukira ngaha gusa ariko arabashitsi bo gutushikana imbere reka dusabe mubanze mukomera amashi Imana hanyuma muce mukomera amashi n'abashitsi bemeye aho Imana yabatumye kuko bashaka bari kuvuga ati twebwe hari ahantu ntitujayo ni kure ni mwivu reka twigire mu kaburimbo reka rero mubanze mukomera amashi Imana Imana imbere tubanze Imana hanyuma kaca hakurikira rero abemera ubugombe bw'Imana nabo tubasabe mu bakomera amashi nukuri numva mfise umunezero ntangere numva mfise umunezero ntoronka nyene ndawugaragaza ariko gusa mwumve ko tubishimiye turabishimiye mbere turanabifurije kuzogaruka mu gihe kitarambiranye muri uko kubishimira muri uko gushima uru rugendo mwagize turabinginze mugende mudukurikirane nk'abavukanyi mugende mudukurikirane murabona ko tutarashika dufise ahantu twifuza gushika ariko tutarashika kandi tuzabashikanwa namwe turavyizeye kabisa burya Imana ni Imana kandi ndagikorera ubusa Imana ni Imana ntagikorera ubusa je n'ukuri ndaneguye abantu baje kandi abanywanyi bishira hamwe bakaza abanywanyi ba koperative akaza ukamenga arabangikanije ukamenga uwo mwanya niyo uheba hariho n'uwundi yemeye kuva ibujumbura akaza akicara aya masaha kandi ataruko atarabuze iyo yoja ngo aje kubaranezerwa mugabo twebwe kubera ko akundi tutarajijuka nyene urabona ko menga nivuga ugende turabasabye rero search for common ground igende yumve yuko hariho abakenyezi bakifuza gutera intambwe bagashikira natwe rega turakeneye kuba nk'abakenyezi b'Ibujumbura natwe byo tubera tugatera intambwe tukaba turi mu Bugabira mugo duhagaze nk'abakenyezi b'Ibujumbura tugatera intambwe tukaba twicaye mu Ruhehe mugabo tumeze nk'abakenyezi
naho ingozi nibaza ko baturusha gutera imbere rero byose rero nta kimana ikorera ubusa ni ukuri ndizeye yuko muzohadushikana ku ijwi ryanyu rigera no muri Amerika ku ijwi ryanyu rigera no muri Canada ndazi yuko mushobora kuduhigira igihugu kanaka kavuga ati tubahuze n'abajya bakenyezi bo mu ruhehe kandi birakunda kabisa mukatugirira jimiraje ni n'abakenyezi bo muri Canada mukavuga ati abakenyezi barakeneye kumera nkamwe kandi turabibatumye mu nzo bidushikireko twebwe kera twageze gushaka ku ikomine yacu igirana jimiraje ni komine yari komine yo muri Canada sindavyibuka mugabo gusa kubera intwari zigenda zirahinduka hari igihe usanga haje abandi batabibona kumwe n'abari bahavuye ariko ico cifuzo rero twebwe tugishize mu bakenyezi twe turifuza muze mutugire jimiraje n'abakenyezi bantu kanaka naho mwohera ibujumbura basi aho muzabona bishoboka mugabo kameme twifuza kure turifuza bo hanze natwe ntitugume turi babakenyezi bo ngaha mu ruhehe ariko tuba abakenyezi bateye intambwe baze baratwigira ko n'abandi bavuge mbe bajya bashitse hari yagute kandi Imana byose bikunze bizokunda yego reka tubashimire rero tubakengurukira twifuze yuko nimwaramuka musubiye inyuma Imana ibahezagire tuze kumva mwashitse amahoro yego murakoze Imana ibahezagire